Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya hatiye kubageza ka makuru agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi hakaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa ku banyepolitiki batandukanye aho muri uno mwanya tugiye kugaruka kuri Honorable Agathon Rwasa uyu binavugwa yuko nabari ku ruhande rwiwe kariwe n'ubundi abandanije kurongora umugambwe CNL mu gihe mu mategeko handitswe ko uyu mugambwe CNL utwarwa na Nestor Ukwishaka. Bamwe banavuga yuko yawuhawe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bigizwemwo uruhara n'abategetsi nka Reverano Ndikuriyo n'abandi batandukanye. Inyuma y'amakuru yari yatanzwe n'iperereza ko Varisito Ndayishimiye higanwe na Agathon Rwasa atosya ko mu matora. Ku munsi w'ejo vyari ibirori bidasanzwe mu rugo rw'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Yari isabukuru kuri Kizigenzi mu Nyankamugayo nyakubaha umushinga amateka Agathon Rwasa. Ku munsi w'igenekerezo ya 10 nibwo yabonye izuba. Kizigenza mu Nyankamugayo umushinga amateka Agathon Rwasa akaba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 rumanije imyaka 62 y'amavuka. Isinzi ry'Inyankamugayo ryashitse kumukeza ku myaka maze kandi atagendera ku ndava. Amaze imyaka itari mike ari ku rugamba rwa politike ahanana neza y'igihugu n'ubu akaba akibandanya. Uti turamukeje cyane kuri iyo myaka amaze tugasaba Imana kugira igume imuryorora. Umworosha muryosha birori umushinga amateka Pamphile Marayika akaba yagarutse ku vyaranze iyo ntwari abarundi bose bazeye kurukiza arangiza mukeza kandi amusabira kuramba. Ku ruhande rw'umutambukanyi wa Agathon Rwasa, umutambukanyi wa Agathon Rwasa yakengurukiye Imana ku myaka imaze iziga mu mushinga ntahe wiwe. Yakengurukiye kandi inshuti n'abagenzi n'Inyankamugayo bitabiriye iyo sabukuru ya Agathon Rwasa kuko bivanye n'ibibazo bagenda bacamwo babandanya abashigikira umuryango wa Kizigenza bakanezerwa nawo. Mu ijambo ryiwe kandi Agathon Rwasa mu Nyankamugayo yakengurukiye abateguye uwo munsi kuko ahageze kandi amaze imyaka 38 ku rugamba rwo guharanira demokarasi nkeza buntu. Yashimiye rero abantu bose bavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu bitabiriye iyo sabukuru yiwe. Yongeye kandi kumenyesha baraho ko urugendo batanguye atawodebukirwa kuko mu ngendo zose hamamwo intambamyi. Mu ijambo ryiwe umushinga amateka Agathon Rwasa yagarutse ku majambo y'Imana yaranze abavugwa mu bwuzure bwa kera h'Imana yamicisha abantu mu mageragezwa y'amagogwa ariko ibategurira igihugu c'isezerano, igihugu c'amata n'ubuki. Agathon Rwasa yanaboneyeho kandi akaryo ko gusaba Inyankamugayo zose iyo ziva zikagira zigashikama ku rugendo barimwo. Yarangije ijambo ryiwe akengurukira kandi abaje kumushigikira n'abipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 ngo bazi bawuronkeremwo ivyo bifuza vyose. Ku ruhande rw'abatumire kandi muganga Diomede yishimikiye cyane ku ngeso z'abarongozi beza aho ahanini usanga bashimikiye ku kigongwe aho indongozi nziza usanga ihi kigongwe n'ababagiriye nabi. Ikindi naco yashimikiye ko kandi gitegerezwa kuranga umurongozi mwiza ngo nuko ategerezwa gutunganya ivyo abatwarwa amwiteze ko le service. Yabananije kandi akengurukira bitavye eka mbere akengurukira umuryango w'umushinga amateka Agathon Rwasa kuko abitabiriye ari indongozi zaserukiye abandi eka hakaba n'umuryango w'amaraso w'umushinga amateka Agathon Rwasa. Sivyo gusa kuko yagiriye ko yipfuriza baraho bose umwaka mwiza nguze ubu mwaka atari wo guhemukiranirana kuko uravye n'abahemutse bose baruhiye kumaramara. Yaraheje ijambo rye yipfuriza umushinga amateka Agathon Rwasa. Kuko twabigarutse ko Agathon Rwasa akaba kwije imyaka 62 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Agathon Rwasa uyabaye umunyepolitike adasanzwe nga mu gihugu c'u Burundi kuko nawe yabaye ku rugamba rw'umuheto aho yararongoye umuhari Paripeutu FNL nawo akaba ari umuhari watangwe mu myaka za 80. Uyu kandi akaba nawe ari umuhari wagize uruhara mu masezerano ya Arusha yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2003 yanatumye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushika mu mwaka w'ibihumbi 2005.
Dusubiye inyuma gato ku mateka y'urugamba rwa Agathon Rwasa hari kugenekereza 18 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2009. Agathon Rwasa nibwo yasubijwe mu buzima busanzwe ku ipete rya Lieutenant General. Agathon Rwasa yararongoye Paripeutu FNL umuhari wari watanga urugamba mu myaka za 80 mu nyuma urigaburamwe amashami menshi, ariko Agathon Rwasa abari we agumana ishami rikuru. Aya ni mashami yose yari yarahagaritse intambara. Uwo munsi Agathon Rwasa yasubije inkoho yiwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 bene imyambaro yiwe y'igisirikare. Abasirikare biwe bashika 3500 bahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano, ibihumbi 200 mu gisirikare mu gihe 1400 bagiye mu gipolisi. Hari abatari bake muri bo ubutegetsi bwahavuye buhindura abakozi b'iperereza bakoresha guhiga abagenzi babo bahoranye ku rugamba. Hari abandi kandi bahisemwe guhunga inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 bajana na Major Aloys Nzabampema basubira ku rugamba mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari n'abandi bahanwe bikomeye baricwa. Ko kwibutsa ko abasirikare n'abapolisi bavuye muri FNL ya Rwasa bari mu bantu barenganywe bidasanzwe, aho kugeza ubu usanga abantu bize kaminuza bafise ipete rya corporal canke munsi ya corporal bafise kandi barafite n'umudogiteri w'umuganga akiri corporal. Umunsi Lieutenant General Agathon Rwasa asubizwa mu buzima busanzwe ufatwa nk'umunsi intambara yarangira mu Burundi imbere yuko havuka imihari imishasha. Amaze gusubira mu buzima busanzwe rero Agathon Rwasa ntiyorohewe mu rugamba rwa politike, kuko inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 yategerejwe guhunga amara imyaka 3 atazwi yo anyegeye, ikiringa abanywanyi biwe bishwe ku bwinshi mu ciswe safisha. Umugambwe wiwe FNL yarawatswe muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2010 wahabwe Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Agathon Rwasa yitavye amatora atagira umugambwe maze afatanya na UPRONA irongowe na Charles Nditije bashinga urunani Amizero y'Abarundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Agathon Rwasa yaremerewe gushinga umuhari CNL, ariko nawe nyene ntiworohewe kuko nawe yaje kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abamukurikiye nabo nyene bagiye barahamwe bidasanzwe, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2009 umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira atanguje urugamba rwo guhiga aba FNL muri Bujumbura rurari bise Operation Aigle-Veille. Abatari bake barahaguye. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 iperereza rya Adolphe Nshimirimana naryo ryatanguje Operation Safisha yatumye indongozi nyinshi za FNL zicwa mu mihingo yose y'igihugu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 indiri z'abanywanyi ba FNL na CNL baranyurujwe baraburwa irengero, abandi baricwa. Akandi ntawo kwibagira ko ubwicinyi bwa mbere bukomeye ku ntwaro ya CNDD-FDD bwakorewe aba FNL mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'ibihumbi 2006. Umukuru w'igisirikare wo mu ntara z'uburaruko w'ico gihe Colonel Vital Bangirimana yamenyeshe amashiramwe y'agateka kazina muntu ko ubwo bwicanyi yabutumwe n'uwararongoye igihugu ico gihe. Ngo umunsi rero handitswe amateka y'umugwi wa hamwe igihe kirekire n'intwaro nyinshi mu Burundi ngo dushobora kuzosanga ari aba FNL. Ngivyo rero ivyo twaba tuvuze kuri uyu mwubahwa Agathon Rwasa nyuma yaho yujurije imyaka 62 y'amavuka, akaba ari kwigenekerezo ya 10 uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Meni makuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya, reka tuyabananize ku bindi biriko biravugwa n'ubundi mu gateka kazina muntu. Hari urupfu rubabaje rw'imbonerakure nyuma yo gukubitwa n'abapolisi, abanyagihugu bagasaba bo ubutungane. Bamwe bati ese koko ninde azobazwa ivy'urwo rupfu? Kubera iki ngo umukuru w'umugambwe yategetse abapolisi uko bakubita imbonerakure? Ese kubera iki utwara igipolisi yemeye ko uyu munyagihugu agandagurwa? Nimbonerakure Hamisi Batazira Mange yaritavye Imana kwigenekerezo ya 6 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ku bitaro bikuru vya Ruyigi Hôpital Rural de Ruyigi, inyuma yo gukubitwa bikomeye n'abapolisi baho mu Ruyigi. Iyo mbonerakure yitwa Hamisi yarizwi cyane aho mu Ruyigi ku izina rya Mange. Avuka ku mutumba Murehe komine ya Ruyigi ntara ya Buhumuza, ariko ubu yaba muri quartier Gasanda ku mugwa mukuru wa komine Ruyigi. Mange ni imbonerakure yarizwi cyane ku mugwa mukuru wa Ruyigi. Imbonerakure yagiye irakoreshwa cyane mu manyanga menshi n'abategetsi ba CNDD-FDD aho mu Ruyigi, cyane abagiye bararongora umugambwe muri Ruyigi. Iyo mbonerakure kandi yari isanzwe ikora akazi k'ubukarani mu isoko ya Ruyigi.
Mange ni imbonerakure yavuzwe cyane mu myaka y'ibihumbi ya za 2015 ikorana cyane n'izindi mbonerakure zamenyekanye mu Ruyigi nkitwa Komateri Methode asanzwe ari umushoferi muri Onepra, Celestin Abdurube na Nyabenda mu bikorwa bigahise byo gutegera abanyagihugu mu ijoro zibahohotera zikabambura utwabo zitwaje ko ziriko zirakizura. Ni imbonerakure zari ntakorwa ko aho mu Ruyigi. Mutero ni igiki cyatumye iyi mbonerakure igandagurwa. Imbonerakure Mange yari isanzwe ikorana cyane n'umukuru w'umugambwe ku rwego rwa komine Ruyigi Fiacre Nkunzimana. Intandaro ya byose rero ni iyo mbonerakure yaragiye mu isoko ya Ruyigi itoza isima mu badandaza ibabwira ko iyo sima yitumwe n'uwo mukuru w'umugambwe Fiacre Nkunzimana. Aho rero iyo mbonerakure yagiye itwaye urupapuro rutewe ku mukono na Fiacre. Kubera abadandaza bari bazi ko Mange n'uwo mukuru w'umugambwe bakorana cyane, abadandaza baratanze iyo sima atagisabwe, baba batanze imifuka ishika 30. Bikavuga ko Mange yaciye agurisha iyo sima. Mu nyuma niwe Fiacre yabazwa ivyo sima, nawe acara vyihakana avuga ko atigeze atuma isima iyo mbonerakure, eka cavuga ko urwo rupapuro rwakoreshejwe atarwazi. Aho rero yaciye atanga itegeko ko Mange afatwa akaja gupfungwa. Mange amaze gufatwa yaciye aje gupfungirwa mu gasho ka komisariya ya Ruyigi. Aho niho Mange yo baranse ko apfungwa, akabandanya yemeza ko iyo sima yari yayitumwe na Fiacre ariko yaruhiye kwinjizwa mu gasho. Mu nyuma Mange yarakariye abapolisi ababwira ko akeneye kwitahira muhira ngo kuko ataco tumapfungwa. Amaze kubona ko bamwankiye, Mange yaragararije cyane acategura gutoroka ariko baramufata atarashobora gusohoka. Aho niho rero yaciye abonera yimbwa yaboneye ku mugezi kuko wa mukuru w'umugambwe Fiacre Nkunzimana yaciye ategeka abapolisi ko bafata Mange bakamukubita bikwiye nkuko tubikesha amasoko yacu aho muri komisariya ya Ruyigi. Uti ni mumufate mumukubite neza mumukosore ako kanyaro gahere, Fiacre abwira abapolisi. Aho rero niho urongoye komisariya yaciye aho urusha abapolisi baca batangura gukubita yambonera kure Mange. Abapolisi barakubise iyo mbonera kure Mange batana n'akabando, babonye ko asa n'ugeze kure niho haca bamunyarukana kwa muganga mu bitaro bikuru vya Ruyigi, ari naho yahavuye yitabira Imana. Gushika ubu haciye haba gacerere kadasanzwe, nta numwe yigeze akurikiranwa kuri urwo rupfu yaba Fiacre Nkunzimana ategetse ko Mange kubitwa canke komiseri kominari mu Ruyigi. Abanyagihugu bakaba basaba bashimitse ko ubutungane bwokora kuri urwo rupfu rwa Mange kuko bitumvikana ukuntu yari kwakwa ubuzima yamaze gushika mu maboko y'inyamirama bizategerezwa kumushengeza imbere y'ubutungane nkuko abanyagihugu bobo ubwabo bavyivugira. Sivyo gusa kandi biriko biravugwa kuko hariko haravugwa indi nkuru idasanzwe. Ni inkuru ivugwa ko yo gutabariza uwitwa Taxisi ndire kuramba abakozi b'iperereza ngo boba nawe baramutwaye hehe. Iki ni ikibazo kibazwa na benshi mu baranira gateka kazina muntu kandi nanone bakurikirana hafi ivya politike. Imisi irenga 19 irarangiye atawuzi akayambu kuwo munyagihugu inyuma yo kunyuruzwa kowe aho yaba bikozwe n'abakozi b'iperereza bifadikanije n'imbonera kure. Ubwo babandanya kuba bwinshi rero mu muryango, inshuti n'abagenzi. Kwigenekerezo 14 Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2015 niho hatabarijwe bwa mbere Taxisi ndire kuramba inyuma yaho afatiwe mu gatondo ko munsi nyene akubaho yaba ku mutumba wa Kiriba komine Bisoro intara ya Mwaro ya kera, ubu vyahindutse komine Mwaro intara ya Gitega. Tukabutsa kandi ko uwo yarasanzwe ari umuyoboke w'umushinga amateka Gatorwasa yafashwe n'abakozi b'iperereza baje mu modoka double cabine yera y'ibyo bitabonerana itwarirwa mwigendereza ry'intara ya Gitega rirongowe na Vena Ndayishimiye. Muri abo baje kumufata harashoboye kumenyekana imbonera kure zibiri arizo Augustin Mandambo nasanzwe ari umuyobozi w'ishure shingiro rya Rubamvyi ahimwaro na Sostene Ndayize yazwi cyane nk'imbonera kuri korana kenshi n'iperereza. Kubafatwa uwo munyagihugu nta uramukubita ijisho, abewe bagoma babwirwa ko afungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura, ariko vyaranse ko bo mubereka. Amasoko yacu mwiperereza kemeza ko umunyagihugu atigeze apfungirwa aho mwiperereza. Ivyo bibandanya gutera ubwoba bwinshi rero abo mu muryango wiwe ngo Taxisi ndire kuramba mu kwibaza ko iyo wabo ari nuko yoba akiri muzima.
bagasaba inzego zibijejwe harimo umugwi w'igihugu wigenguje bw'agateka kazina muntu CNUDH kubafasha kumenya iyo uwabo ari nuko amerewe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba ibiba biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No Muhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.